N'incubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi ahejeje guha umubonano intumwa y'umwami w'igihugu ca Qatar, yaje amuzaniye ubutumwa budasanzwe aho amenyesha yuko umwami w'ico gihugu ca Qatar yifuriza amahoro igihugu c'u Burundi n'icubahiro ubwiwe, akaba yanamukeje cane ku ruhara rudasanzwe ariko aragira mu gufasha migarukana amahoro n'umutekano mu buseruko bw'igihugu giharanira demokarasi ya Kongo, nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko kandi nk'umukuru w'igihugu ahagarariye akarere ka Afrika y'ubuseruko. Umwami w'ico gihugu ca Qatar rero akaba yamenyesheje nk'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi ko igihugu ciwe citeguye gufasha bimwe biboneka muri ibyo byose byofasha kugira ngo umugambi w'amahoro uriko urakurikiranwa n'akarere ka Afrika y'ubuseruko canke ubumwe bwa Afrika. Umwami w'igihugu ca Qatar akaba yamenyesha yuko yifuza ko mu bikorwa bizokurikira muri urwo ruganda rwo kugarukana amahoro haba muri byo bise processus de Nairobi canke processus de Luanda, ko igihugu ca Qatar citeguye kubashigikira mweboneka. Kuri ico nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaciye ahubwo anamumenyesha yuko ku munsi w'ejo tariki 2 z'ukwezi kwa Ntwarante yiteguye kuzokwakira i Bujumbura abarongoye umugwi uje gusuzuma ishigwa mu ngiro ry'ingingo zafashwe n'abakuru b'ibihugu kuri ico kibazo c'amahoro n'umutekano. Yongera amumenyesha kandi yuko muri iyi misi nyene aho bukera n'icubahiro umukuru w'igihugu azokwishikira mu gihugu ca Qatar bakazoronka n'akaryo ko kubiganira mu buryo bwisanzuye kugira ngo bashire inguvu hamwe. N'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yibukije yuko amahoro n'umutekano mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitaraba ico gihugu gusa, ariko ko bari mu muryango wagutse kandi ari ikibazo cafashwe mu minwe n'abakuru b'ibihugu kugira ngo amahoro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo azokwire n'akarere kose k'ibiyaga binini.